Karibu dusangire inturire, dusangire ijambo, dusangire ikiyago. Ni Nduwimana Didier niryo zina ryo kuri kireko ndamuzi kuva kera. Nduwimana Didier yariswe Sugujei umugabo mu nyuma yari ya myaka ya Amidana nakukunda nyeruhadi sidakuka zaragiye. Ndibuka uyu mugabo niwe yatumye ntangura kuja ku stage yakira abantu benshi. Ngenda bivuga nyene hari 2010 na kabiri ego muri Musée Vivant yamutumiye 20%. Baktora launching album ya Amida singene Maisha kama game. Maisha kama game niko album yari yitwa yari muza Amida n'izindi. Nuko 20% yaragezweho. Kwa nini marumbano ni maneno baramuze mu Tanzania. Rero ubu ni Nduwimana Didier asika yitwa Joshua. Ubwo rugendo muza kurugaruka ko ni rurerure twaramutse cyane yarabivuze mugabo no munsi dutumbereza ku ico bita kumusozi. Kumusozi twarabonye natumiwe naje mugabo sinashitse kubera imirimo nk'iyi nyene mugabo hari abandi bahabaye. Kumusozi ni mu ntara ya Bubanza ni muri commune Gihanga mengo ni mu gace ka Gihungu Gihungu. Kumusozi hatekanijwe imigambi myinshi cyane tugomba guhagara kuri iyo migambi. Najya twokwizera ishikwa mingire giyo migambi n'iki yo migambi ishobora kungura twebwe abene gihugu n'igihugu muri rusange. Kaze rero murakoze cyane niteka ku bantu muri kino kibanza shima Imana kuba impakajyo uko bivuze urugendo ni rurerure twarusubiramo kuva kuri Sugujei kugeza kuri Joshua wasanga dutanguriye ngaha tugasubira Calvary aho Yesu yapfiriye kugira ngo dusubire gushika kuri uyu munsi. Urugendo ni rurerure ama ibijanye n'umusozi bimatanye n'ivyo kuko umuntu agira hava akagira ariko araje ariko mbere ko agira hashika agira haca. Muca makerero mfisa aho ngeze negeza kugira naho ndiko ndaja. Kimwe mu bintu bigora mu buzima ni gihe umuntu atabona neza iyo ariko araja ako karere kaho ndiko ndaja. Umuntu arashobora kukimenyesha bivanye n'imigambi agomba gushikako, arashobora kukarota bivanye n'ico bita predestination ivyo umuntu yatunganirije kuzobaho kwisi kuko umuntu wese ari kwisi kubw'umugambi kanaka. Tuzuye rero isi y'abantu bahusha ico bahamagariwe kuba. Tuzuye isi y'umupilote yagiye kuba taximan umenye ngo niyagera hari imisozi ashobora gusimbira hatariho kuko muri we ariho kugendesha indege. Turi mu isi y'umuyangayanga yisanze yabaye docteur ingorane kuko ashoboye gukatagura umuntu wese amugendeye kuko yicaye yaremewe mukombozi yabivuze. Niweze plomber ngasigara muganga muri yandirimbo. Now bisubira rero ngo nanje kuba ndiho birumvikana neza yuko ari igituma mbayeho kwisi. Ico gituma mbayeho kwisi rero ngomba ndakimaximize ibishoboka byose. Ico gituma ndi mu bantu babaza Imana mbega ahangeze ndiko nja mu nzirayo cyangwa siko ndiko nja mu nzirayo kuko ino cyose nkoze nka jewe ndacemereho ariko ino cyose nkoze nk'icyari cyaratunganijwe ntarabaho na n'inkomezi binsaba nisanga nabibayemo kuko wabitunganije muri Zaburi 139 ngo wamenye imisi yanje yo kubaho kwisi narabaho numwe nimba yaramenye imisi nzobaho kwisi yamenye n'imfungurwa nzofungura yamenye n'ivyo nzoba mu byose kuko Imana ishobora byose. Neza cyane dusangize gato nakomereka aravuga so abantu benshi umuntu arahusha ugasanga ko akoresha ategerezwa gukora. Ni ryari umuntu amenya ko yahushije mbega wewe Prophet Joshua Jesus we gute awuzi gutawushije. Erego maze kuvuga prophet uvuze umuntu yumvije ugira Imana. Sinibaza ko novugishwa ku bandi ntaramenye ivyimvuga ko. Ico ni cyambere cya kabiri muse mumvisa amakuru yo wahoze ari Sugujei kugeza hajya ndemeza ko ari yanari narahushije. Ndabyemeza kuko nigihe namavuga kino kintu nza kwishura kiriya kibazo ariko turi mu kiganiro kiryoshe namubwira abantu ni kenshi umuntu ashoboye guhusha kubera ko atamenye ariko mu ncamake umuntu indani arumva icyo ategerezwa kuba. Kenshi munashobora gukatishwa n'abandi murazi igihe tukiri abana bato umwana atangura kuvuga ngo ngenzo mu muganga atazenga abaganga bakora. Sisi ko mubizi ko muravye abana bakina bakiri bato udukobwa dukinisha ikintu ku mugongo ni kiki kimubwira ko azotera umwana ku mugongo
ni ibintu bimurimo bimwemeza bimurindiriye naho bakina nk'abana bato agahungu kaza nk'agapapa kakigira akabosi mu ncamake ukorera abana bawe uramenya uyu azobiki ariko utagiye kubona umwana w'imyaka 2 3 atangiye gukina nk'umumama ari umuhungu itegure yamaze gukata hakiri kare. Tugaruke rero muri ya ntumbero icyumviro ku musozi sikiraje gikorotse ngo gihubutse cyaraje kirigwa kiranoganzwa hanyuma kirategurwa dusangiza urugendo bw'icyumviro umugambi ku musozi kuva mu cyumviro gushikaho bigeze ubu aho twabonye mbere n'abaserukizi b'intara yabubanza bari bacushije kira gikorwa umukozi Imana akunda gusenga kugira indoto y'umusozi w'amasengesho ni ngombwa ko biguma mu mutwe w'umuntu wese yibaza ko akakunda gusenga. Icyo nicyo cyambere cyatumye habaho ukwiyumvira ko negerezwa kuzogira umusozi w'amasengesho ariko sinari nzi aho uzoburi. Icya kabiri ndi umuntu akunda iterambere ry'igihugu ndi umuntu azi neza ko igihugu gishoboye kwinjiza uburyo bivanye na tourisme ndi umuntu nemeza ko umurundi wese ashoboye kuba igituma cyo kuzana umunyamahanga mu Burundi kugira ngo azane devise ivyo bisanzwe bindimo kugira ngo kuba ndabifise nahora niyumvira yuko hategerezwa kuba ikintu ki touristique gishoboye gutuma abantu baza. Ico kintu cya mbere rero Imana yarakimpaye kuko jewe nyine ndi umuntu ari tourist atuma haba tourisme kuko ndakurikirana cyane mu mahanga ivyo birazwi nta kwezi na kumwe kurengana hataje umuntu ava hanze aje inongo ndamusengera. Ndi umuntu rero nkurikirana n'abandi bakozi Imana bakorera Imana mu bihugu bitandukanye. Ndazi ko Nigeria yari ifise 60% y'abantu bagendera Nigeria kubera umuntu witwa PROPHETE Joshua. Ifise umuvyeyi wanje umwe witwa PROPHETE JOSHUA. Malawi abantu barenga 40% binjira Malawi baza kubera uwo muntu. Jewe rero nk'umuntu nategerezwa kwiyumvira ni giki igihugu canje cyo kunguka igihe yuko Imana yamaye buno buntu nabuno bushobozi kuko meze kose Imana yakunze jewe yakunze igihugu kuko yanyiyumviriye ndi muri kino gihugu ndemeza yuko Imana ishoboye gukorana n'abana ishoboye gukora ibintu ariko ntiri capable gukora ibintu mu gihugu idakoranye n'umunyagihugu. Nico gituma Yesu ari umunyejuru ariko tunita umunyazareti kuko yategerezwa gukora igikorwa cyo kwisi yategerezwa kwi address umunyagihugu. Birukana rero yuko wumvise umusozi ucubona ko ivyumviro bitandukana. Ica mbere rero kiri ku musozi ni umusozi w'amasengesho. Iyo projet yaramaze guhera kuko ivyo nashaka gukora ku musozi w'amasengesho narabikoze. Yari espace vide aho umuntu yoza agahamagara Imana yidegemvya aho umuntu yoza agaca bugufi akicara ku karago yani tutakarago ku musozi aho jewe ubwanje nogira umwanya nyawo wo gusenga ntahamagara Imana. Ico nico cyambere. Icya kabiri ndi umuntu akunda retraite ndakunda umwiherero kuruta ibintu byose abantu bibaza ndashobora kwigarana mu nzu iminsi 7 iyo cyane cyane ngomba kwiga ku kintu kimwe na kinoganze ndakimenye kuko sinkunda kuvuga ikintu kitari mu bumenyi hamandazi yuko ubwenge butekanye bushoboye kugaruka bwiyumvira neza kuruta igihe bwari burushe. Rero mu bihe byanje by'ama retraite nakunda kuyakorera mu mahoteli. Hotel rero nshobora kwitegeka yinjira ubushaka ushobora rero kuba uri kuri isi urasenga inurondera Imana undi naye yazananye n'umuhungu cyangwa umukobwa byari mu bintu bituma niyumvira yuko ni vyiza ko nogira icyumba canje ca retraite ahazoba ari umusozi wanje w'amasengesho. Ico cyaramaze kuba resi cyarubatswe icyumba ciza ca retraite hariya ku musozi. Nico gituma umuntu adugayo akibaza abamotari avuga ngo ku kagorofa ni icyumba kimwe ca retraite ariko kandi ni icyumba cy'ahantu je nicara kugira ngo ntunganye ibikorwa vy'Imana nkora ko kiretse kuba ndi umukozi w'Imana na jewe ndi n'umurongozi w'ishengero ndi umurongozi wiyerekwa riko rirakwira kwisi ishengero uburiri Maputo riri Cibitoke cya Rugombo riri Mwaro negerezwa kugira umwanya about church ibigera ngahose ariko kandi ndi umu visionnaire wico bita umuryango w'ababohotse aho abantu batandukanye bahurira mu kintu cyitwa famille kiri bien organisé gifise na système de gestion neza abantu bose bahurimo n'abatarungiramo binjiramo adresse zose zanditswe. Muri urwo rugendo byaciye hehe kugishika n'igihe byemegwa tubona n'inzego ziza kubishyigikiye? Inzego igihe cyose burya inzego igihe cyose zemeranya n'umuntu azanye iterambere kuko inzego zibereyeho guteza imbere igihugu. Ikintu cyose gifise igicapo c'iterambere rifadika inzego zizobaho ku buryo bw'imere by'umusozi cya mbere naho niyumviriye ko abantu boza gusenga abantu bosenga mu ijoro nico bituma haciye haza icyitwa hotel mu bisanzwe ntiyaje hajya kubera ko iri hajya canke iri kwirubakwa igeze kurebaza ko hasigaye imiryango na finissage z'indani niko yarakubiswe hasigaye gusa ubwo buryo Imana izobuduha nakoze bizo kora n'ibindi. Hotel twayumviriye kubera iki twavuga abantu bazovuga ngo ngiye gusenga igihugu kizobaza nawe bagiye gusenga bararehe
mu ncamake yacu yabacubita ayo mahoteli. Ariko kandi ayo mahoteli cyo cyumviro canje ko je nakunda retraite, nabandi bo bakunda retraite bahura n'ingorane nizo nahuye nazo, reka ndabategurira ikibanza cyaho bakorera retraite. Icya gatatu ko abantu bava hanze baza kundondera, nivyo bavyiza baronsa ahantu nimba baje gusenga batanga gushikira hanze bashikira hajya nyene muri hotel, hama basenge basubire aho baje bava. Cyo gituma hariho iyo amahoteli. Haja hakurikira sale yaje kubera iki, birumvikana ko abantu boza benshi, birumvikana ko abantu boza kwiga, ariko kandi n'akarere nabonye ko gafise ubukene bwa sale nziza. Nagomba ngore sale n'andi manama yoberayo. Mico gihe ni umugambi w'iterambere kuri jewe no mu karere. Sale zoza nayo iri kwirubako, hasigaye kwisakara, iri kwirubako. Icya gatatu hariho ikibanza c'irerero ry'abana b'imfuvyi. Si kigo c'imfuvyi naco nshoboye gukora, ariko nirerero jewe nakuze ndi imfuvyi kuva nkiri n'umusani. Nakunda kuvuga ngo nzotanguza ikintu citwa orphan for orphans, ndakizi kuva kera. So ngo niyumvira ko no imfuvyi ukwitwara ikizindi imfuvyi izibabaye kuko narababaye nk'imfuvyi. Aho nico biro caje kiva. Ariko ndi umuntu agira ubushakashatsi cyane mu bijanye n'imibereho, niyumvira ninaza n'abana bashika 200 mu nzu, nzoba nini abana navyaye akaryo ko kwidegenza canke kurema inzigo, kuko muri uwo mwanya bazobana nitwararika bajya bakamenya ko nabavyaye directement, ako bibafasha gukunda abana, bizotuma banka abana. Ndavuga reka rero mwubaka amazu ngaha, abo bana ndabarerere ngaha, hama jewe n'abana banje tuzore tuza kubagendera babamenyere nk'abacu, ariko bafise aho barerewe mu buryo bw'umwidegenzo. Irerero nifuza ko norera abana hagati 200 na 40. Nifuza abana badafise papa na mama kandi badafise trace ya histoire, kuko numva ko ngene abana uzohakazoza mu cifuzo canje no mu mutima wanje, nuko nibakura bosohoka ndabasohoye baja mu mazu yabo. Tukiri ngaho nyene ni hotel, ni sale, ni rerero. N'umugambi w'ibitaro. Ibitaro bizoba kubera ikinda bisigure hakiri kare. Bose bazikonsengera abagwayi. Bumvise ko mvuze ibitaro, cyangwa none ni gute ukora ibitaro. Ndasengera abagwayi, ariko ndemera ko abaganga ari abakozi b'Imana, kandi abantu barakira ndabizi, ariko abantu bose nabafise ukwizera kungana. Ariko cyane cyane iyo hospital ico nifuza niki, nifuza gukora hospital izohora ipima ingwara gusa, hama bakakubwira ugomba yuko bakuvura tukata consultation abo bakuvugwa twamwandika bamuvura. Icya kabiri nzokora ibitaro by'ahantu bavyarira. Ico navuze ko nagikoze pour l'honneur de ma femme, kuko umunsi yavyaye umwana wa mbere yararushe, nabonye ko ari abagore bo baruha, reka nubaka ikibanza ciza bo byariramo, numva ko nakoze ivyo nokorera umugambi. Ivyo byose tuvyitega mu kiringo kingana gute? Ivyo rero naje kuvuga nivyo bita projet à long terme. Ariko ibi sale muri uyu mwaka izoheze. Hotel muri umwaka bazobayiramo, hotel muri umwaka ushaka kuza kuruhuka ku misho y'umwaka azoharukira neza. Ikigo c'imfuvyi nizera ko cyo bagiheze mu ntango z'umwaka ukurikira, kuko nifuza yuko abana boregwa bategurwa kugira ngo n'umwaka w'amashuri utangure bagendera ko nibagiye ko amashuri bazoyiga hajya nyene. Maternelle bazoyitangura nyene, amasala n'ishuri ririho, amasala yamaze kuba donc tuzogenda tuduga rero uko baduga twubaka andi mashuri. Twebwe burakeye ni ESL live show, twishikire ku rubuga turabe tunywanishe ibi yadushikirije hano n'ibyo tuzobona ku rubuga, ntitube batoma mugabo atari nk'iyaye. Nibaza ko mu Burundi bakunda kuvuga ngo umusozi w'amasengesho, ni rero noza n'umusozi w'amasengesho mu kiyaya. Je nagomba ko bataza kumbaza kubera ko bashize umusozi w'amasengesho mu kiyaya. Cyane kuko Dubai banza bibiremo byinshi, usanga novango usanga hari ibiyaya mugaba bakubaka ivyo jimo by'amasengesho. Namwe kubera ko mwavuze umusozi, ese umusozi ufite amateka aya mu ncamake bari hano muri Bible Abisirayeli bigeze kugwana baranesha, amabasi baravuga ngo Imana yabo irashoboye ku misozi, reka tugende mu kiyaya, Imana ibera hose icyarimwe. Ariko nimba terme mu Burundi tumenyereye ku musozi w'amasengesho, ivyo ari kunyorohera yuko ndababwira ngo baduze ku musozi w'amasengesho mu kiyaya c'amasengesho. Kuri je nagomba gusa yuko biba gutyo, ariko kandi ujya musozi ni byiza kuba ahantu hisununiye gato, kuko hagutuma ugiye kuri altitude, si kubera ko wegereye Imana, ariko wavuye aho woba uri hagati y'abantu benshi, kuko biragoye cyane yuko abandi banazoza gushira ivyumba hafi y'ujya musozi.